Jerome Niyonzima muri umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi mukaba muyivugira mbere ndabaramukije mahoro neza turabahaye ikaze muri studio Bonesha FM leta y'u Burundi irahindutse mbega yahindutse kubera iki ihinduka canke mu vyisunzwe kugira ngo hashigweho iyi leta shasha ubwa mbere hariho gushira imbere ubushobozi bw'abantu urabona hari ibihe usanga bashira imbere politike bati n'umunyamugambwe raba mu banyamugambwe raba mu bamilitari raba mu bantu bacuditse mu buryo bwa politike ariko ihangiro nyamukuru mwishirwaho ry'i leta yarayigiyeho hari gushira imbere ubushobozi bw'abantu kugira ngo bazoshobore gushira mu ngiro ayo mahangiro y'imbona kazoza ariko n'ubu biravugwa yuko abagize leta iyi leta nshasha ari abanyamugambwe umwe bari mu mugambwe umwe abo n'abatabizi kuko muri aba bagize iyi leta harimo abari mu mugambwe uri kwisonga ku butegetsi harimo abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki harimo mbere n'abari mu gipolisi harimo na ubwoko butandukanye umwe wese baravye icyo ashoboye mbere uravye nka leta y'abantu 13 abanyamugambwe hajya uwoza kuba kurondera ko igitigiri wosanga arico ari hafi amangane abari mu mugambwe n'abatari mu mugambwe uri ku butegetsi umufasoni mwahaye ubushikiranganje bwo kwivuna basi burya bizomworohera gutwara ingabo zitwaje nagira mvuge ngo ibigwanisha wowe rero uri muri babandi batemera yuko abakenyezi bashoboye kuko hajya bijya abagabo bashoboye abagore nivyo bashoboye uko hari ibinanira abagabo niko hari n'ibinanira abakenyezi rero ikintu abantu bakwiye gutahura murabona yuko turiko turava muri zangendo zo kuvuga ngo kwari umushikiranganje wo kwivuna abansi ngo ateza kuba umusoda bateza kubiki ubu bijya no kubirengana abantu bagatahura yuko umushikiranganje abajejwe politiki yico gisata ubwo rero ntazo bagiye kurasa canke gufora umuheto azobagiye gushiraho gushinga gutomora no gushira mu ngiro politiki zijanye no kwivuna abansi nizo kwitaho abahoze ku rugamba mugabo ni politiki n'indinganizo nico gituma rero uko umugabo bishobora niko n'umukenyezi azobishobora oya no kuvuga yuko iyi mbona kazoza no kuraba ryari abarundi twayemeje abarundi twayitangwe 2024 none urumva ubu ni 2025 n'uwo mwaka twaciye dufata yuko uba ibisemu ya mbere tuti ubu umuntu wese akore araba imbona kazoza ariko mutomora neza intumbero nyamukuru ni yihe intumbero ya mbere mu mbona kazoza nukuraba zijya nkingi zigize imbona kazoza ni inkingi zitanu muri izo nkingi zitanu inkingi ya mbere nivyo leta yiyemeje gukura abarundi mu Burundi mu bukene ikabinjiza aho bishira bakizana aho barya bakaravye rero iyi inkingi ikomeye yakorewe ko mbere no mu gushiraho iyi leta ni ikintu twokwita kwegereza ubutegetsi n'imirimo y'iterambere abenegihugu ubu ubushikiranganje bwose uje ko ari 13 bwinshi muri bwo buzaba bufise ubuyobozi mu ntara ivyo ntivyahora ku bushikiranganje bwose nukuvuga yuko ubu buramatari azoba afise uruhara no mu gutanga icegeranyo c'ivyaranguwe mu ntara yiwe mu bushikiranganje bwose nukuvuga ubu amafaranga y'integekanyo akoreshwa ku mwaka ntazokwigirwa mu bushikiranganje hajya mu biro ngahe Bujumbura ngo ace yigirwa ngo nyine yicaraho azoja mu makomine bikorwa birangurirwa mu makomine biduge mu ntara hanyuma ivyegeranyo biduge gushika ku bushikiranganje iyo ni inkingi ikomeye cyane igiye kuzokwisunga ubwo barafise abakozi babishoboye bafise ubumenyi
abakozi barahari ega ikiba gikenewe ni intumbero hajya hari abantu benshi usanga baguma barindiriye dukeneye intumbero mugabo umushize ku kivi iyokora akararo gasanzwe cyane uko kuntu tugomba gushira imbere icukugwa n'icuruzwa ry'ubutare kugira ngo twikure ku umuzigo uko amatuva ngo turakenya amafaranga mva makungu iki kigiye kuba igisata gikomeye cyane gishigwa imbere kizoba mu bisata nka bitanu mbere bishigwa imbere no kuvuga no gushira imbere ibisata bizoba bihariwe cyane kugwiza umwimbo kugira ngo ejo canke hirya yejo ntitugume twidoga ngo ntitiko turaronka ngo amafaranga mva makungu kandi kera yari amafaranga yazanana mu nzira y'ifashanyo gutugomba rero yuko azova mu byo twaranguye twebwe twacuruje na rero nico gituma nakubwiye ni mu ntango nakubwiye nti hashigwa imbere ubushobozi kubera nimba ari umuhinga mu byo gucukura ubutare cyangwa mu byo gukura ingomero z'umuyaga nkuba ashobora kuba ari mu mugambwe uri ku butegetsi cyangwa akaba ari mu mashirahamwe yigenga cyangwa akaba atana hamwe ari mugabo ari umwene gihugu abishoboye afise ubugingo uwo niwe aca habwa intebe aha rero nayiko ndavuga ni nk'akarorero nk'ubu abari bahamagariwe gutangura gucukura bwa butare bumwe bwari bwaranyegejwe n'abazungu hariya mu Kirundo n'abarundi bamwe kubera umukuru w'igihugu aravidogera abo nukuraba nawo urumva bita abarundi yega umuntu aritwa mu Burundi mbwa ariko arakorera ari nk'umucangero ariko arakorera uwo muzungu cyangwa uwo munyamahanga agomba kubananya avuga ngo ubutare ngo Burundi ngo mu Burundi nta butare buriho ngo mu Burundi ngo mu kuzimu nta kintu na kimwe kiriyo cyo duteza imbere kandi bazi neza aho basize bavugaraniye ubu rero gwagwaruka ubu gwaramaze kuja ku kivi hamwe abantu bashaka kubona rya faranga mva makungu babona umenga rirahanitse cyane ukabona rikoroka nk'imagi y'imvura abantu bazotangara mugabo nuko ubu turiko turabibabwira hakiri kare iyo rero ni intumbero nyamukuru ibisata bishobora vyose gutuma tugwiza umwimbu tugatuma twikura muri ubwo buja bwo kwa mumenga ntitugira amafaranga y'agaciro ngo igitoro kirakene kubera atagira amafaranga y'agaciro ngo imiti irakene kubera atagira amafaranga mva makungu ngo ifumbire irabuze kubera atagira amafaranga mva makungu ivyo byose bigaca bitorega umuti bice muri iyo nzira abiduga bavuga ko muri iyo leta abayigize bari mu mugambwe umwe iyindi migambi kiduga ati nitwa shinzwemwo kubera kumbure naho umuntu aba ariko arashobora gusomya uwundi mubivuga kwe abo nabihenda ariko nibisanzwe kwihenda kuko ndakubwiye ko nk'iyi leta yashinzwe icyo yisunze bwari ubushobozi no gukunda igihugu ivyo navyo biri mu bahutu biri mu batutsi biri mu batwa biri mu baganwa biri mu CNDD-FDD biri mu bari mu yindi migambo biri no mu mashira hamwe adahanira ivyicaro vya politiki ivyo ubwo gukunda igihugu uko kugira ubushobozi mugabo rero urumva hari ibyadukomerekeje muri kahise bituma bimwe dutegereza kubanza kubirondera kugira ngo nkibi byo kuvuga bati mwibwiriza shingiro hari ibitigiri vy'abahutu vy'abatutsi bitorenga urumva ubwo n'uruguma go muri kahise kandi dutegereza kubananya none abashikirana 13 none uyisanzemo abatutsi bane ukayisanga mu muganwa ukayisanga mu mutwa awumva iyo leta yindi woronka yahaye agacira imigwi yose umbiye ivyo ni ivy'ubwoko ivyintuze navyo vya politiki nko kugira ati nko muri Frodebo ati hariho umuntu ashobora kudufasha urumva n'abantu bamwara babuze canke n'abantu 13 nko mu badahanira inyungu za politiki harimo 3 urumva hasigaye 10 hanyuma hakabamo abapolisi 2 hasigaye 8 none kumva ngo aba 8 bo bavuye muri CNDD-FDD harimo igitangaza na Jesse numva ko ivyo byoranda imitsi abantu ariko vyohumuriza abantu ko bobona bati naka bati Shantare
na hatari mu CNDD-FDD akaba ari mu badaharanira mu oya mu mashira amadaharanira ibicaro bya politiki yahawe intebe bakabona bati umushikiranganje w'ubutungane nubwo ari umutwa ariko kandi kaba afise impamyabushobozi igaragaza ivyo yaranguye mugabo kandi akaba ari muri nawe nyine mu mashira hamwe adaharanira ibicaro bya politiki ntibaravye ngo mbeko atari mu CNDD-FDD ni ukuvuga vyohumuriza nabo bataronse no munsi muri leta ya 13 yuko ejo bashobora kuronka mu bindi bibanza bishobora kuboneka hisunzwe ubushobozi bafise vyohumurira iki hanyuma abahinga nabo bakaja ku buhinga ku kivi n'abagenera ubwabo aho bananirana gutwarana ariko mwibagira yuko hari abakenyezi bafite gutwari kurusha abagabo bamwe ico rero nitwogitebako cyane ngo tugume tugira ngo urumva ngo ko ari umukenyezi bizomuhanga n'ivyamuhanga n'ibizo bimuhanze kubera ubukenyezi bizobimuhanze kubera ko naho yoba ari umugabo vyomuhanze ico rero abantu borema kandi we batanga intumbero abari ku kivi n'abahinga bagakora nk'abahinga abanyepolitike bari bifuza kuja muri leta bo babwira gute batashoboye kuja barimo abanyepolitike bo mu yindi migambi none wewe no abanyapolitike uvuga batoye CNDD-FDD bari mu yindi migambi bagatora CNDD-FDD kubera iki none bari gutora CNDD-FDD gute bari mu yindi migambi yumva bagiye kuyitora cyane naho tibigishije neza ubu rero bazaca bafata kanya bigishe n'ubumenga ivyo ndivyo bahagarika umutima mugabe ikintu cyo baremesha cyambere uko kwerekana yuko hari abandi bantu bagiyemo batari muri CNDD-FDD bakaja muri leta ishinzwe na CNDD-FDD ivyo byo bahumuriza cyane bakavuga bati biraboneka yuko tutazokumira reka tuce ku intumbero nyamukuru ibikuru mubona muti iyi leta yishinze nibi ubwa mbere nkuko nari nakivuze mu ntango ni ikintu cyitwa mu Faransa decentralisation ni ukuvuga ubutegetsi buvi Bujumbura bugende bwicare mu makomine bugende bushware hahandi abajenama ba komine b'amakomine bazokora nk'abashinga amateka mu kwemeza intekekanyo z'amafaranga no mu gutunganya imigambi yo mu makomine ico ni cyambere icya kabiri kizoshigwa imbere nuko ibi bisata bikora mu kugwiza umwimbu ari byo bizohabwa ikibanza cyane ni ibi by'amahinguriro ni ibi byo gushinga ingomero z'imiyaga nkuba ni ibi byo kurima ibitegwa njabuka amazi murabona nka cya gitegwa cy'amavoka ya ruhere ubu kiriko kirashigwa imbere cyane kandi yifuza tekanya yuko kizoca kibi gitegwa kijabuka urabona ubu kirashoka hanze mugabo kigashoka bidapanze neza mu kinyegero ugasanga nta mahera franga z'amakungu kiriko kirinjiza nibi vy'imigambi gushikira imigambi y'ugwaruka marabonye yuko paeje amaze gushika umugambi ushizwe ku rwego rwo hejuru zo gukurikiranwa ukukira ibiro by'umukuru w'igihugu ugakurikiranirwa hafi n'ibiro by'umushikiranganje wa mbere no kuvuga nk'ubu imigambi y'ugwaruka ijya yo muri paeje izo biri mu bisata by'ubushikiranganje bwose no kuvuga nimba ari ugwaruka riko gwiyumvira gukora imoteri zidakoresha igitoro nk'akarorero canke zivomerera imirima mu gihe cyo muci abo baca bakukira mu baca iyo migambi yabo ikigenda no mu bushikiranganje bajejwe kandi kamanuka no gushikira nimba ari gukora bikorera muri commune iri hariya ku gacimbi hasi mu gihugu hagati icegeranyo cyabo kikaduga bakamenya bati hariya ugwaruka ariko rakora ibi nibi nimba arugwaruka riko riyumvira gukora imiti n'akarero kuko ugwaruka rurimo ibintu byinshi imbano nyinshi kavuga ati jewe navumbuye umuti uvura ibi nibi bakagibikirwa neza bakabona bati ariko araterera aho mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bazokurikirana ubwo gwaruka no kuvuga imigambi cyangwa twigoro tw'ugwaruka mu kwiteza imbere no mu guteza imbere igihugu izohabwa ikibanza kinini hanyuma kandi himirije no kuzoshigwa imbere
mbere nuko uzoshingwa nk'ikigo kimeze nka payeje mugabo ku ruhande rw'abakenyezi bo ariko uravuga abakenyezi nabo kuko ari ngombwa leta ikeneye ko abakenyezi nabo nyene bisununura bagatera imbere kandi bagateza imbere n'igihugu hazoba ikintu kimeze nka payeje mugabo cyo mu ruhande rw'abakenyezi urumva byose ni ibintu bizoza ari inkingi zo kugira zidushigikire tuve muri iki kintu cyo kwama tuvuga ngo turi mu bukene kubera ko tutagira amafaranga mva makuru mbenyene ibanki nkuru y'igihugu yagiye kwa president mu biro kwa president paeje igiye mu biro kwa president ubwo muzohavamo muremera mukamuha ibikorwa byinshi birenge oya aho uwa wihenze kuko mu by'ukuri hariho ibisata bimwe bimwe ubishize nko mu bushikiranganje wocu usanga hari umushikiranganje agiye gukoresha uwundi urabona nk'akarorero ari nk'ikintu uvuga ati jewe nagomba gushinga iki niki mugabo kugira nshinga iki bisaba ko ndonka nk'akarorero igihe umuyaga nkubana n'amahinguriro bitari bwaje hamwe ubu byagiye hamwe bitari bwaje hamwe muravuga ati jya gushinga ihinguriro mugabo nzokenera umuyaga nkuba urumva gashasanga mu bushikiranganje bw'amahinguriro umengo byoshoboka bugabo bwa bushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu butamuserutseko bigaca bibi bintu bishobora kugorana hariho rero ibisata bimwe bimwe bija mu biro by'umukuru w'igihugu cyane mu biro by'umushikiranganje wa mbere kubera yuko bigoye kumushikiranganje amategeko ubundi umukuru w'igihugu bazobikora atanga intumbero hariho ikibazo cy'ibiturire bavuga ko ari akaranda kandi bisubiza inyuma cyane ubutunzi niko mubibona mugiye kubigwanya gute muri leta nshasha ivyo nivyo igiturire n'ingwara mbere y'akaranda urabona hari abantu baja mu mabanga ashitse mu mabanga akabona inoti aziravye akabona umenga ntawe uzicunze kandi ari we ati yateza kuzicunga umva nk'uwe bakakubwira bati wowe tugukize hajya niwe uri mukuru wa kiriya kigo ico kigo washika ukibonamwo amamiliyaridi ugahita kweraguza ngo urabe ko hari uyacunze utiko munyatanu yacunze reka yatware kumbe ni wewe uyacunze kenshi abantu biyumvira guhana ugitanze bakibagira biyumvira guhana ukiriye bakibagira ugitanze ubu rero intumbero kuzoba ruguhana ucakiri n'ugitanze mwico gihe nawe yumviye kugitaga ukamenya uti nzohanwa cyo kimwe nuzo bakiriye kubera iki muri iyi myaka 5 bitabaye ivyo batahanywe uri kuravuga ngo ntibahanywe mugabo nuko kumbure byose bitaja ku maradiyo hari ubundi yo kubwira ati ni wifyinire cyane ko ngo ntahawanye nguwo yakubise iyo nkoni ijanye n'ico kintu wowe ukaburi kuravuga ngo ntibahanywe yo kugaruka kati wewe niwivugire cyane niba bataragushikiye nimba we hari ico wariye ukabutaragihanirwa tibijaja ntusike bwose cy'amafaranga ariko arakoreshwa mu kubaka za stade ibijya biro izinama izingoro z'amakoraniro baraje hariya ya baraje iyo mpanda urumva nkabijya urumva nawe ko imwe yubatse kwa kundi urumva nawe ko bikugumamo nukuvuga yuko uko bikurimo ariko umurundi wese bimurimo kandi uko bikubabaza ariko umurundi wese bimubabaza bituma hatoga umuti ejo ico giti ntigikora mu jisho kabiri hariho kudahana ahanini nivyo bavuga yuko bituma abantu batikosora nivyo naho muri ko muravuga ko bazokwikosora ukudahana murabona ko ari kibazo gikomeye kudahana ni ngorane ariko hajya mu bisanzwe nta kintu kibabaje nk'umuntu mukora ikosa rimwe ukarihanirwa ubundi ntarihanirwa icurumva uretse ko hakaba ari kudahana ku ruhande rumwe habagiyemo n'akarenganyo nico gituma ubona ubushikiranganje bw'uno munsi bw'ubutungane bwabaye ubushikiranganje bw'ubutungane n'agateka kazira muntu gaca kajaho nyene kaja mu butungane biri kumwe no kuvuga mu gihe cyo gutunganiriza abantu n'agateka ka muntu birazanana mbere n'iterambere ridakumira biri kumwe no kuvuga yuko iyo ibintu bisanzaye ngo agateka kanje agateka kari hariya kudakumira biri hariya hari mu butungane burukwabwo haraho bigorana
muga nk'ubiri kumwe vyose no kuvuga mbega no tunganiriza abantu gute ata umunyangiye agateka kiyo kugira ngo agateka kawe kagarukire haki wanje gatangurire ingendo abantu tugenda turafata tukagenda turayimenyera kuko hari nabandi usanga bari baramenyereye bavuga bati none leta ihindutse nateza ku ugasanga abantu nk'ubu y'abantu uzokumva bari bite uzokumva ari nabari batanze n'inoti bakasanga bati ntaje nazihaye utari we canke bari barazwe ivyampapuro iranga ivyo bize ni oya bijya ntibiba bijya sivyo abantu barahenda abantu ngo mpaseve ngo nzogurondera nibiba ivyo none wowe urumva uwo basavye seve kugira ngo mugene mu mabanga ngira ntibabivuga none jewe ko bangira mu mabanga atawigeze asaba iyo seve n'abandi numva nk'abandi atari hari abantu bahendwa rero bakariribwa n'ivyabo yakayise turinda kuvavandura nayo ibibazo by'ubukene bw'igitoro ibibazo by'ubukene bw'amafaranga mvamakungu mubona iyi leta ifise ingufu zo gushobora kubitorera umuti nivyo hariho ibi byangombwa bishobora gukena mugabo nk'ubukene bw'igitoro n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu ni bimwe kuko ubwo ico gitoro uko kubura kw'igitoro kiba bivuye kuri uko kubura kw'amafaranga mvamakungu cyane kuba dakwiye mugabo ivyo igituma nakubwira ko leta yiteguye guhangana navyo kandi zo bitorera umuti ni kimwe nahera ko ubwa mbere mbega iyi leta ije mu ntumbero iyi ibisata bishika nka bitanu bigiye gushigwa imbere cyane nibizokora mu ntumbero yo kwinjiza amafaranga mvamakungu kandi ayo yinjiye azotuma cya giciro cyo kwisoko ryo mu Kinywabi gikoroka azotuma kandi ya miti twara dutuma hanze tuyishikira azotuma kandi ya fumbire nayo nyene tuyishikira atume mbere na bya bikoresho bigugwa hanze bizoza gukora nko mu mahinguriro azoshingwa navyo nyene tubishikira atangora nibaye uti none tuzobishikira gute ibintu byo kugwiza hari habuze ishaka ingendo yo kumva yuko tudakwiye kubandanya tujya manu urumva twebwe twari twaramenyereye guhabwa amafaranga mvamakungu mu buryo bw'imfashanyo abantu rero niyo biyumviriye muri politike biyumvira ngo kora projet kora umugambi hanyuma duhereze abadufasha bazana amafaranga mugabo nta muntu yari yigeze yiyumvira yuko bishoboka ko abantu bakorera imigambi ngaha nyene hanyuma bagakora ibintu bishobora guteza imbere bo nyene bishobora kwinjiza ayo mafaranga tutayagabiwe cyangwa tuyahabwe n'abavuye hanze akarona guhaye ni amavuka ya ruhere no amavuka ya ruhere uburazi nk'ubu cyo ndiko ndagenda ari ahantu abantu dusanga afite nk'ama hectare arenga 30 kandi yose ubona ko muri uku kw'icenda azoba yeze hari abantu usanga bafite ama hectare arenga 100 ayo yose ukabona uti gushika mu kw'icumi na kabiri azoba yeze ageze gushogwa cyo mpora ngenda ngana umwanya wo kugenda nkabibona ibi rero nivyo leta ihamagarirwa kuzoshira imbere muri kino gihe ibi kindi kizoshirwa imbere ni imigambi yo gwaruka nakubwiye buryo gwaruka ruzi ibintu vyinshi biri muri go mugabo kenshi usanga ugwaruka biri mu mutwe bisanzaye bigasaba rero ya politike yo muri payeje cyangwa ubandi bantu bashobora kuba kurikiranira hafi bakabafasha mu kwiga neza umugambi mbega nk'ubu ejo bundi nagendeye ugwaruka bakora imbabura zidakoresha amakara urumva harimo cya kindi cyo gukingira ibiti zidakoresha amakara imbabura zidakoresha amakara zigateka uti zikoresha iki barazikora bakaziha urutambi bakaziha n'akamoteri hanyuma zigakoresha ibicafu bimwe bita mobile vyo muri vidanje bana baje abantu bagenda ku vidanje imiduga gukuramo amavuta yashaje bijya baca basesa bijya rije baca bazana bagaca babishiramo mu iyo ntuze mwiyo mbabura bagaca urutambi ariko gwaka imbabura imaze kwagura urutambi igacishuha abari kuntu bakoresha ikintu babumbira ko bica bishuha
ugashuteka atagiti na kimwe bakoresheje. Donc ndiko ndakubwira ingene mu mitwe y'ugwaruka guno munsi hari umuzirikani mushasha wavyutse aho bavumbura ibintu. Cyo nagiye kuraba ubundi nsanga yavumbuye moteri itanga umuyaga nkuba idakoresheje igitoro. Nukuvuga iratswa n'amabateri imaze kwa ayo mabateri amaze kwasa agatanga umuyaga nkuba agaca utekaniriza ukuntu wongera icugaruka ugasharija ya mabateri ugashiramo ukagarukana muri ya mabateri ugasanga ni ibintu by'uruhererekane. Barashobora no kwakiriza inzu yose, hari inzu akarere nk'igisagara kanaka gasagara ugasanga barakabona nk'uwo nagende yabonesheza aho nashitse yari kwaboneshereza imiryango 38 agasagara nyene bayemo. Ubundi ugasanga yavumbuye barrage ahakoresha ry'amazi bwabo adakoresha amazi iyo muruza cagenda guki amazi akayazana amaze gushika ayo mazi amaze gutangwa gukora agaca gumakora kuvuga agaheza kuzungurutsa kiya kimoteri gitanga umuyaga nkuba agaca korokera mu gikunguru icyo gikunguru kaba kimaka moteri kica gasubira kuyaduza yaya nyene agashasubira gakoroka ugasanga ni ibintu by'ikizu mugaba baje ugwaruka kwa kino gihe umva biri byose mu mitwe wawe bisaba iki umuntu abayintumbera ati mwebwe rero uzo wakurikirana n'uyu hanyuma imigambi yanyu niyigwe neza mubone inyungu ngene ingana kuko niyo ntamba minyamukuru twasanze ugwaruka bwa rufise nuko batashobora kwiga ati mbega no kunguka gute muri ibi ndiko ndakora. Aho niho rero yankadrema yo muri paeje n'ayandi mashirahamwe yokorana nabo kugira ngo ugwaruka rumenye ngene gunguka hanyuma ruronka amafaranga yo kubandanya iyo migambi mugabo ushobora no gukora ibintu bishobora no gushoka hanze. Ariko Jerome reka ngaruke kuri iki kibazo kuva mu 2020 kumbure sinje kure gose ngo mu 2010 gushika mu 2025 hari habuze iki kwibibazo menga byagiye biba byinshi. Erega hari ikintu bita gukabura umuzirikanye. None wewe igihe twiga twe nawe muzungu ntiyatwigisha ati le Burundi est un petit pays extrêmement pauvre avec enclavé avec un sous-sol dépourvu de toutes matières premières. Mugabo que ce n'était pas une fatalité. Mugabo ntivyari ivyo. Mugabo ntivyari dépourvu de toutes matières premières kandi ubona n'ibinogo basize bivye bikiriho. Dukuvuga yuko hariho umuzirikanyi twebwe umukoroni yadusizemwo uteba guhera nuno munsi y'umuntu abubwira ati ega batadufashe ntituzobivamo. Mugabo uwo muzirikanyi bihezwa n'iki? Bihezwa n'inyigisho bigahezwa kandi n'uburorero bwabo bariko baratera intambwe. Ubonye uti kumbe birashoboka. Nk'ubu mwebwe nk'iradiyo murahamagariwe gutera muri zya nk'izimbona kazoza kirimo. Murahamagariwe namwe gufasha mu gushira habona ni ibi turiko turakora. Hari ibindi ni gushiriko hari ibindi ko ndavuga mutariko murakora no kuvuga gushira habona ababaye uturorero. No kuvuga nimba hari abariko baradukwega ngo tuve dufate umuvuduko w'iterambere ukagenda nko mu cyendagira ugasanga hari umuntu yakoze ibintu bikwiye kuratwa mugaca mugira nka programa zo kubashira habona. None umunsi twabikoze ibindi kenyezi ko bashoboye bashobora kubaka inzu bakaduga hejuru bakagira ivyo turabikora. Ibirenge y'ivyo ukavuga uti kumbe birashoboka. Kumva hari ibintu waba bibaza ko bidashoboka nk'ivyo niko ndakubwira kitega twe twoshobora gute gufuta cya gihengeri cy'amakiza muri mu ntegekanyo y'amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Nukuvuga muri ivyo mubonye umuntu ariko arakora ikintu gikora giterera mu ajya mahangiro 22 imbona kazoza y'igihugu mukamushira habona mutega naka yarabigerageje birakunda. Nukuvuga yuko ico cigwa mutanze kirashobora gutuma bava kuri ya ngendo ya kera. So kuvuga rero ko ibintu bitashobotse muri 2000 gushika muri 2020 bidashoboka no munsi.
abantu bose babaye bagize bakanuye umuzirikanyi bakava ibuzimu bakaja ibuntu birashoboka yuko iyi myaka 15 twiyumvira imbere yuko kiba igihugu cyifashe ishobora no kuba munsi nko mu myaka 10 gasanga birakunze bigenda gute nuko umuntu avuga ati kugira habe igihugu cyifashe turinda kubona ibiranga igihugu cyifashe bise amazu ameze gute igihugu ifise imiryango imeze gute hanyuma ugacupa ku gihugu kamanuka kubera naguye ko izo bari politike yo kumanuka cyane abanyagihugu intara yifashe izo bimeze gute izo birangwa n'iki muri yo ntara ikomine yifashe twa turamanuka izo birangwa n'iki umutumba wifashe zo burangwa n'iki ikartier yifashe izo birangwa n'iki umuryango wifashe zo burangwa n'iki tugeze rano batutse umuryango wifashe uzo ufise ibinibi umuntu wese ashaharanya ati masengo mbasha kugira je nanje umuryango wanje wifashe no bangeze kuki nimba bisaba ko utunga inkwavu zibiri hameje zikavyara inka nimba bisaba yuko utunga inkoko hameje zikavyara ingurube hama gucyo ukiyumva ati nimba na ukora amasaha 10 kuri bonesha ni niyumvire nka yani masaha 6 nokora mu vyi wanje ari kugira ngo abe 16 hanyuma ku 28 ufumuruka yasigaye eka inguvu iyi leta ifise zihagaze kubiki iyi leta nshasha inguvu zayo zihagaze kuki ubwa mbere iyi leta nshasha inguvu zayo aho zihagaze ku bushobozi bw'abagenywe muri yo hajya kugira urinde ugenwa muri iyi leta bararondera hariho nuwo hageze kuza kurahira akiri ko araza ava mu mahanga kubera ivyo yarimo ariko ararangura mu nyuma arate barashika ararahira rero ubutwari canke ubushobozi bw'abagenywe hanje manje ngaruka kuri ca kindi wavuga uti mbe akomenga saho mu yindi migambwe barimo biranagoye beno ko yago bari bwiri migambo bari mu yindi migambwe ni bande kuko hari nawe je nibaza ko nabo bitongo bari mu yindi migambwe bibera muri scientific kuko wewe urazi yuko hari inkuru sizi gusa ko yo bari yo neza wowe isuzuma yo sanga ariyo aho wasanga hari inderetsi cyangwa witoje oya inderetsi n'ujya ahagarariye witoje inderetsi z'umugambwe kanaka nka turi muri studio nka turi bane tuvuga tuti twe turi inderetsi z'umugambwe kanaka hanyuma ahantu dutoreye none twe turi inderetsi z'uwo mugambwe atari CDFTD none uwo mugambwe twarerekeye waronse ubusa gute ahantu turi ari habavuga ko hashobora kuba habaye akandi kantu urinderetse uri ngaho watoyegwa none habaye ife bakuroze kumbure si wewe wasoma kubera urinderetse si wewe usoma ivyanditse uvuga yuko botori karata itanditse ko yanditse ko masengo agasoma bagacasoma Jerome ukaburinderetse za gusinya kucegeranya kutimbira ko bishoboka yuko twebwe twese turi bane ngaha twahagarariye umugambwe ntiyo ndavuga umugabo tutawutoye twitoreye CNDD-FDD turi muri inguvu rero za mbere n'ubushobozi bw'abagenwa bitisunze iyo baturuka umuntu bakamuraba bati ujya tumuravye kahise kiwe n'ivyo yagiye arakora muzane naho ari mu mashira hamwe naho ari mu atari muri politiki mugabo aze ngaha akore hanyuma ubundi bushobozi bw'uyu mugambwe bw'iyi leta ni intumbero kuko iyo nyene ishizweho usomye neza muri rya tegeko ritunganya imirimo ya leta iyi leta i décret portant mission la structure du gouvernement birakwereka neza yuko bose ubushikanganje bwose harimo ya ntumbero yo gukurikiranira hafi ibikorwa bibera hasi mu makomine nukuvuga ubu ya komine yasa ni yahebwe
yasa niyo yari yibagiye ugasanga n'abantu ntibakimenya niyo baba umushikiranganje azobafise kwitegeko gukurikirana ibikorwa birazi rero inguvu ni decentralisation ni inguvu zikomeye kukwegereza imigambi y'iterambere abene gihugu ku rugero rwo hasi hanyuma izindi nguvu ikindi gice cy'inguvu novuga kigira gatatu ni imbona kazoza kuko imbona kazoza ifise inkingi zitanu zitomoye n'amahangiro 22 ni ukuvuga ubushikiranganje bwose butegereza kugaragaza politiki yingene buzoshira mu ngiro amahangiro y'imbona kazoza kandi ivyo nta vyari kureka ngo wese yicara kiyumvira ati izi indicateur ndabe gutyaye mugabo amahangiro y'imbona kazoza sur les objectifs uteza kwerekana wewe ngene ubwo bushiranganje ukugira politiki yerekana ngene ubwo bushiranganje buzokora bwisunze gushika kuri ayo mahangiro kare hariho ubushikiranganje wasanga bavuga bati twebwe nukurya inoti gusa ugasanga n'ubushikiranganje butinjiza na kimwe ubu rero ubushikiranganje bwose buzohamagarirwa kwerekana ico buzokora kugira ngo inoti zinjire butadandaza none wagira ngo burinda kudandaza none nk'umushikiranganje w'amashuri tuvuge w'indero muzo musango yinjiza amafaranga avuye ntiwumva rero aho rero niho abantu bateza kuzitura umuzirikanye wewe urazi yuko ubu amashuri agize ico twita autofinancement bagize politiki ya autofinancement kugwiza uburimyi ku mashuri urazi yuko muri ubwo burimyi ku mashuri bashobora gushiramwo na ya mavoka turiko turavuga akaba amavoka y'ishuri kandi azoshoka no hanze ugasanga baragize ubworozi bw'ingurube n'inkwavu n'iki kandi ari ngaho ku mashuri ugasanga barashizeho amakrebe yo gwaruka yo kugerageza bishashi kuko ntubona nka teise nabijya bintu vy'ubuhinga bwa none digitalisation biri mu gwaruka cyane ivyo byose ni ibintu bashobora gukamisha abanyeshuri ugwaruka rero nta bushikiranganye na bumwe bwo kwitwaza ngo je nta kintu nokora unigiza amahera mu kiga cya leta iyo ni intumbero bufise kandi buteza kuzogenderako ivyo mubona bishobora kuba nk'intambamye kuri ivyo byose mwifuza gushika ko nibi intambamye ishobora kuba ni hahandi hoba babandi bameze nka wa wundi nayiko ndavuga wa wundi ashika mu mabanga akabona ubutunzi buri hajya akibaza ko hari ubundi muntu aza kubucunga hari usanga yangendeye muri kahise igomba kuvyuka iyo umuririmbyi yise ngo ningeso za kera zigomba kuvyuka iga hari abantu bakwegereye bataba kuza kukwegera ngo baraguhaye nta wumvise yagiye kubwira umuntu ariko aratunganya imigambi y'igihugu y'iterambere muri yibuka nabo yabo bantu bariho kandi urumva ko turi mu gihugu nabo bashikiranganje baraye bagenywe bariko bakorera mu gihugu rero haracyari babandi hayo nabanyengeterewe na kariya kantu aza akakongora turanyibuka mugabo atereguri yibuka nawe agasanga uri kurakora ibintu by'iterambere wewa ni yashu yabize ati kumengo haba wiyibagira haba wishinga iby'igihugu iyo ni intambamyi ishoboka intambamyi yindi ishoboka ishobora kubanga mu mugabo habaye hashizemo ingufu zikomeye ikagwanywa ni iki nyene twise digitalisation urabona n'ubuhinga bwa none ubu ikiri ngombwa nuko leta ifise intumbero yuko ibintu vyose nk'amafaranga yinjira amatagisi amakori ibintu vyose bica mu buhinga bwa none bigaca biboneka uri kurabikorera hariya bigaca biboneka hose gushika no hejuru rero abantu baba kirimo kagati bakugira ati ibintu bihaba bigira hari usanga ari bo bambere bagiye kugwanya ubwo buhinga hanyuma ikindi gishobora kuba nk'intambamyi mugabo nacyo nyene gishobora gutorega umuti mwini mushasha urumva nk'ubu tuko turavuga tuti rekura ama budget canke integekanyo z'amafaranga zimanuke gushika hasi usanga hari umuntu yari yibaza yumva uko umushikiranganje akora avuga ati umushikiranganje ni wajera amabije ngaha umva agashika no munsi avuga ati
bamubwiye bati ibi rero rekura bigende hari umuhini mushasha ukamutera amabavu ati none je ndaje baciba bimanura vyose hari wana hari n'abantu usanga batakiduga ni wabo barahevye ariko ivyo byose ni intama bishobora gutorera umuti hanyuma ikindi novuga ko ari intamba mugabo atari intamba cyane kuko ari intambwe tugeze ko ni ikiwari wavuze kigiturire aho abantu bashobora kubona uri kwa gigiturire cyangwa uri kwa gitanga cyangwa uri kwa sesagura ubutunzi bw'igihugu ntibamushengeze cyangwa abajejwe guhana bakirabira hirya urumva hariho n'ibintu bibiri hariho abajeje guhana muga hariho n'abandi twokwita inderetse urona nk'ubu wowe mbonye ndiko none nitunga ry'igihugu hariho abatari wowe ujeje kumpana muga bushobora kubitambutsa ukarya ukadoma kurutokuti hari ahantu hari ibimenyetso byerekana ko naka ko Jerome ariko arasesagura itunga ry'igihugu kandi ivyo vyarakozwe mugabo ivyo abantu bakirabira hirya abajejwe guhana wewe ni uvuga ngo bakirabira hirya nakubwiye yuko hariho uwundi yovuga ati yivugira gute ko bataramutaha kwa karorero haya nimba hari ivyo wariye vy'ibituriye ntibagushengeze tubwire ngo vyaraheze no munsi bitaragufata ejo uzobona bagufata ikindi gishobora kuba intambamyi novuga mugabo nayo nyine ishobora gutorega umuti urabona kenshi nk'ivyo vy'ugwitwazo rwa politiki je sinavuye muri société civile navyutse siyo ndimo gushika muntu la société civile baraja mu mugambwe niriganye oya ni société civile mu mugambwe ivyo bari biki siyo nzi yuko ari ugiye mu mugambwe w'ivya société civile useze urumva rero niko ndavuga yuko hari abantu bibaza ati ko ari ivy'abasende FDD reka bigombe vyononekana bakibagira yuko nimba ari inzu turimo niya biri kuyubakwa n'umusende FDD hanyuma igahenuka tuyirimwe duhenukana twese cyane tukayugama mu imvura iguye urumva ndiko mvuga uwo bari kwaronona ukabwira uti ko umusende FDD nagome yonone n'ivyi wabo muga yonone igihugu cyose twese turahomba ni nkuko akijije igihugu cyose twese dushikira uco kituma kudahana kudahana ni bibi ariko ni bibi kurusha kutadoma kurutoki ukwiye guhana reka tumere nk'abasozera tugaruke ku nyishu z'ibibazo by'abanyagihugu ahanini haravuga ubukene haravugwa ibiciro byagiye biduga ku masoko ibiciro leta ishinga eti iki kintu kizogugwa 2,000 ugasanga kigurishijwe nk'ibihumbi 5 6 amusteri izogugwa 3,500 ugasanga hariho nk'akabari hariya canke hariya kagurisha 18,000 15 hari habajejwe intwaro bari ngaho bajejwe kubahiriza ivyo biciro ivyo bintu bigiye guhagarara gute hariho ikintu twita inyabune no kuvuga nabajeje intwaro abajeje ubutungane abajeje umutekano n'abene gihugu abo bantu bane umwe wese ateza gukora ishajejwe dosonga giyo nyabune igitwa abene gihugu kenshi ritamenya isho rijejwe gutanga amakuru jewe ejo bundi naganiriye n'umukomiseri w'intara arambwira ati Jerome ejo narahagaritse Probox yapakiye abantu benshi tihagarara ati Probox ihagaze ndayibwira nti nshaka abarimwo bose baveyo ati Probox baravayo uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu uwa gatandatu uwindwi umunani ati Probox ivamwe abantu 21 uwo masengo uri kuri ivira Probox ivamwe abantu 21 ubonye ndishikiti 21 ati kinaciye ngo arashera ubwani okay nimusubiriye turabe ati ko nibagene ubwo bose niyo bavuye muri Probox
ndababwira ni okay nimusubireyo turaha ati barasubirayo nabwira ntuga arugana nabona ntitya bintu n'ubugese ati arabakura ati ngira ndamuca amande kubera yakiza abantu mukaga kuko hajya idatembagaye ntawe ubimenya itagize isaganya umenga nibisanzwe ati abo bantu nyene bari mu muriyo niyo baci bambwira ngo ariko komiseri ngo naho ugira umuhane ngo umuntu yadufashije urabona rero umuzirikanyi w'abantu bo bavuga batari ko aradufasha bwabo nariko nabafasha kuko ni muri ni mutekanirijwe hamwe hoba impanuka hanyuma kandi nariko arabatwara ku buntu kuri gusa uzobabona rero abantu bonye numenga bisabira akarenganya ukaminga inyabune nawe yorarira kora n'abapolisi nibiruke bakorane n'ubutungane kumbure na mustane canke mu chef de zone mugabo umwe n'igihugu ntarigera bona neza icajejwe muri iyo nyabune niwe ajeje gutanga amakuru nimba ari ikintu cyabereye mu gacimbiri cyari cyabereye ku mutumba gishobora kononera igihugu niwe wambera kimenye mugabo baragenda bakakibwira abantu bakakibwira bari muri iyo nyabune bandi icyo ni ikintu gikomeye cyane gitegereza guhinduka abantu bakamenya ariko bajeje intwari baba bakwiye kubikurikirana nico bajejwe nico bajejwe cyane mugabo ndiko nakubwira iyo nyabune ko ari amasonga ane kandi atasonga na niwe dafite akamaro kuko nabo bajeje intwari ntibaba babibona done wowe wari igiturire hari ugende intwari yaje kuguhagarikira ngo abone kuri kora kiki mugabo wakiguhaye hari uwundi umwere gihugu yabibonye cyo kwivuga uguze ikiro c'isukari 10 na bingahe cyategezwe kugurishwa 6,000 none jeje intwari aba bavuga bati twebwe inzoga ni muziduhe zigombe zizimbe bati fuma muzidandariza mu kinyegero mugabo muduhe twe twironke sabo bari kwiryo songa rigira kane mugabo urumva none mustanera azomenya munsi y'igitanda kwa masengo nimba ari wa musteri gurishwa 200,000 azobimenya gute mugabo bajya abantu baza kwinywera munsi y'igitanda kwa masengo barabizi kumbure bo bavuga bati kazi mari ko raduha iryo cupa mugabo ivyo ariko aragira bica ni ngendo mbi ejo ituma atana kimwe kizokubahirizwa muri ivyo biciro rero ikibazo so gushinga ibiciro kuko banashaka gushinga ibiciro barinda gufatira ku bintu vyinshi mu gushinga ibiciro barinda no gufatira ku vyakoreshejwe kugira ngo umuntu ashike kuri uwo mwimbo nk'akarero jewe ndi mu muceri nkagenda ngakota umurima hanyuma nkagadika hanyuma kari abakozi bakaza bagakengeza imbuto bakaza bagakora bakagenda ibikorwa byose nkabiharurira nkagenda ndani ndabiharurira ndashobora kubona ni ngeze kwimbura nimbuye itoni 2 ku murima kashamugani okay itoni 2 none ayo nakoresheje yose totale anganiki kayabona gushika kuri kujya kwimbura no kutonora kusekura hanyuma nkabiharura mu bisanzwe ibiciro byateza gufatira kuri ibyo byose ku buryo n'umurimyi cyangwa n'umuntu wese ariko arakora ikikorwa cinjiza amafaranga adaca homba hari abidoze cyo bundi ngo nuko ngikawa ngo bayishize ngo giciro ngo kinini ngo ari nibati umva nukudaharura yuko ibiciro byateza navyo nyene gufatira ku vyakoreshejwe hanyuma hakabamwo inyungu mugandi haze kubamwo inyungu y'umurengera ugacushinga rero uti mbega inyungu atari y'umurengera yo bingana gute aho niho haseruka rero babandi bajejwe na regi bajejwe guhagararira ibiciro bahiriza gushinga ibiciro no kubishinga bakaraba inyungu zabo bose inyungu y'umudandaza n'inyungu y'umuguzi ndabizi je Amerika turangize usaba iki iyi leta nshasha uyihanura iki abari muri leta twese saba yuko dukurikiza ibiri mu itegeko ritunganya imirimo ya leta kuko ryarasohotse kandi rirerekana umwe wese cyajejwe nahagarukiriza icyo cyubahirijwe
nta kindi numva bo muri leta bukora kuko ico nari kubasaba kwari uko umwe wese atonda adatonze ngungiye ku kazi mugabo agiye gukora ibikorwa abona ko biriko biganisha kuri yambona kazoza igihugu cifashe muri 2040 kiteye imbere muri 2060. Abanyagihugu abenegihugu muri rusangi ndabasaba ibintu bibiri. Icambere ndabasaba kuja ku kivi kuko ukagira ijya ngo ngushika ngari ngo buzokora ibintu ngo leta nizokora ibintu utari ku kivi mwana wa mama uzotangara kuko abenshi bari ku kivi biruka bate umva amavuga ati je nakoze ibi hanyuma nanje nagwije umwimbu naronse umusesekara hanyuma umusesekara nawushoye hanyuma natanze tagisi natanze ikori leta nayo niciza mu ayo makori n'amatagisi ikora ivyo ntahambije inkore ribarabara inyubakira ivuriro inyubakira ishuri leta leta ikitegerezwa izana igitoro ikitegerezwa wowe rega ni wowe ugira uruhara rwa mbere mu kuzana igitoro nase nakubwiye wa wundi buca yirimira amavoka ya ruhere none ari amavoka ya ruhere akayashora hanze akiza amafaranga y'agaciro bibaza ngo ni leta izana igitoro ika niba badayakizanye cya kabiri nabasaba icyakinda kubwira cyo gufasha leta mu kudoma kurutoka aho bitariko biragenda neza atagushira isoni cyangwa atakubeshya abantu mugabo akavuga ati Masengo twamubonye acanye ibintu mu kinywa bi ariko leta nayo nyine ikabafasha ibuya leta nibafasha yo ishishira mu ngiri ishira mu ngiri amahangire y'igihugu umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi reka tubashimire cyane ko mwari mwatwitavye turashimire no ku nsiguro mutanze turabashimiye cyane kubona mwari mwemeye kuza muri studio ya Bonesha FM. Murakoze cyane nejo ni mwana mira afisa akanya nzosimba tuganire kuvyubaka igihugu. Karibu cyane. Bonesha